yana guys namahoro neza mumeze neza mwese ubu nyene ngira ndabereka ibintu bitanu ukwiye kumenya mu gukoresha Excel yawe. Mbese murakoresha Excel kandi mu kazi kanyu ka misi yose, ariko bino bintu bamwe bamwe ndazi ko mutabizi. Ndugura Excel nari namaze gutegura exercice, mwari muzi yuko ufashe ukandika ya mezi ugaca ufata ngaho ukamanura Excel iza guca yandika amezi akurikira, voila, January, February, March, April, uko muma nduga ishikanye kuri December ica isubira gutangura. Mfise une série nkeneye ko incrementa 11 12 13 nkweze gutya, voila, ntiyadugije je vais cliquer ngaha et puis incrementer une série. Excel ubwo nyine candika ibiharuro bikurikira. Aha mfise ibiharuro 10 20, nkeneye ko iza guca yandika igikurikira ize guca iba 30, nca mfata shift nkaca nselectiona et puis nca nzanako ka kantu puis je descends. Ok, voila, ca ndonka ibiharuro bikurikira. Ndafise sale ya kabiri nshaka kuyandika, ca ngira sale 1 sale 2, voila, Excel yabitoye directeur. Aha naho akaridose ka kabiri, mwari muzi ukuntu bashobora kugira ama mise en forme nyinshi, bampaye texte ngaha biracitse. Iyo bibushitse bigacika bimeze uku, Excel biroroshe, ndaselectiona mes valeurs nkeneye, et puis ca nza ngaha muri format de cellule. Aha ca ngira largeur par défaut. Largeur par défaut ndashobora kuvuga ati zose zingane na 20, nkaza kuraba bwose buza guca bungana na 20, taille yabwo bwose ngaha ni 20, canke nkavuga ati okay, 20 ngaha yabaye mwe mbwa ndashobora gushaka akantu ngaha nkakwega, ndabereka ukundi. Okay, voila, murazi ko bishobora kwigira automatique kenshi iyo vyabaye direct, ndaselectiona kandi format et puis nkaca ngira ajuster la largeur de colonne. Voilà, ubu chaque colonne yaronse valeur bikwiranye. Voilà, ndashobora kuba nkeneye kuvuga ati okay, iyi ligne bilan de l'entreprise ikwire amaserire abiri, ndayaselectiona et puis aha ca ndayapfisona, nshaka kubishira hagati nca nza ngaha, wow, nkwajika taille, wow, voilà, nkeneye ko iba tableau yose kuyagura ndayiselectiona, voilà, vyaciye bisubira donc kugira ifate taille nziza je sélectionne, je viens dans le format. Aha ndashobora kuajusta ama hauteur, nkavuga ati hauteur de ligne nkayivuga kumwe kwa kare, mugabo baca ngira ajouter largeur, hama ajuster les hauteurs, hauteur de ligne, voilà. Urabona ko actuellement ni ibintu bisomeka neza. Nshobora kuba nkeneye kwandika ibiharuro bize kuba biri separe amafaranga, birigire gutya, ca nshonda ngaha kuri les nombres, voilà, ca mvuga ko ari monétaire, amayaje n'amadolari mfise, ca ndondera ahantu hari bif, nshonda kuri B nkaca manuka, voilà, bif ngiyi, je clique, voilà, bif yaje imbere ngaha. Okay, no ngaha de la même manière ama charge nkeneye ko haza kuba de la même manière ndaselectinga ngaha et puis monétaire, voilà, kwa kundi nyene nshonda kuri B ca manuka munsi, voilà, beef like good. Aha ibyamba ndi muri ecriture y'icongereza niho biza imbere, nshaka ko bija inyuma naho ndashobora guselectinga aha munsi, je vais faire spécialiser, mvuga ko nkeneye ko ibiharuro yanje biza kuza where. Okay, exemple, voilà, ko biza kumera nk'ubishaka kumera ukugira uku, voilà, good, voilà. Nako nshobora kubiforomata ukundi. Aha nayo n'iyindi tableau badaye tugire mise en forme. De la même manière ndashobora kuyiselectiona ngaha, avuga ko inyuma gasa na rose, voilà, ibara sinzi ko ari rose. Et puis aha naho ndashobora guselectiona nkaca nandika ka couleur ka kandi nyene niho dusa neza. Puis tout sélectionner, agrandir. Ibi mubonye bishitse muri Excel naberetse kare, ushobora gushonda ngaha kabiri ukagwa kagura, et puis canke ugaselectiona vyose ugaca ushonda kuri ajuster les hauteurs de ligne, voilà, ca bikwirana hose. Tuje ku maformule. Excel ahantu hose ugize ni egal, ngaha bambwiye ko teranya ibi, ca ngira egal, ca mvuga aha guteranya aha,
Nca kuri entre. Aha bambwiye nkuremo. Aha nca ngira egal. Nca mfata iki gukuramo iki. Voilà. Aha bambwiye ngire multiplication ngira egal iki kugwiza iki. Aha bansabye kugabura uku nca nshonda kugabura n'aka kabare. Voilà. Exercice y'uno munsi irangiriye ngaha. Uwakeneye udutrike twinshi barashobora kuraba amavideo yacu akurikira yo kw'isomero. Murakoze. Donc reka ngende nshizeko amakoloni. Ukurikira nzobereka uburyo nshobora ku exporta bino bintu muri PDF. Mugabo sans toutefois tarder, reka ngende ndaberetse. Nimenyekana ko ashobora muri PDF, je fais fichier, enregistrer sous parcourir, je vais mettre ça PDF. PDF, wow, good. Wow, c'est dit nickel. Voilà, ikayanza kuza yabicitse. Yo, reka tubikosore. So, nyigira Excel rero, nkeneye ko biza gukwirako, you selection tout, et puis ngaha ayo mise en page, je vais faire ici, la redimensionnement. Comme ça, ndashobora kubona aho biza guca. Voilà, je vais sélectionner tout, je vais faire la mise en échelle. Voilà. Si j'imprime encore, pour imprimer, voilà, en fait, CTRL P, print. Nshaka kubisualiza aheza kuzana umurongo umwe. Ok, nabonye igituma. Ngaha ça devait être PDF. Ah, donc c'est imprimante. Voilà. Wow. Ok. Ibya PDF uraza kubica.